nk'ibi byaba bifatiye ku masanamu abakobwa canke abakenyezi baba bifashe bakarungikira abandi bantu canke akabacorokwa ugasanga yagiye ku mugaragaro batabishaka. Ayo mabi rero yaba uyifashe yaba uyarungikiye uwundi yaba uyatunze muri telefone yiwe arahanwa n'iryo tegeko kandi bihano binini. Ahambere twoca tugira ko tunabivuga umuntu yifashe ajya amasanamu akayabika muri telefone yiwe, kuyifata gusa kuyabika muri telefone cyangwa kuyarungikira uwundi muntu bihanwa n'ingingo ya 45 y'iryo tegeko, kandi iyo ngingo nyene ya 45 washaka iranatuma nabo amasanamu yabo yagiye ku karubanda badashobora kuja kwitwara, kuko urumva yuko agiye kwitwarira uwayakwiragije atabimusavye atamusavye uruhusha baca babanza kumufata ko ari we yayifashe, ko ari we yakoze ubwa mbere. Ni Dr. Lieutenant Colonel de Police Nkurikiye Petero, abandi umuhinga mu mabi akogwa hagati y'abantu. Murakoze cyane. Tumaze iminsi mu minsi 16 yahariwe amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, ni igiki mwoshobora kuvuga kuri ayo mabi neza? Ico twoshobora kuvuga nuko ayo mabi ari amabi ariho mu kibano bivanye no kumwe n'ikibano cubatse, akaba afatiye ahanini ku busumbasumbane buba buri hagati y'abantu baba muri ico kibano. Ayo mabi rero agaza ahanini akenshi usanga akorerwa abakenyezi, yakorerwa abakenyezi ntakunze kuja hejuru aca yibonekeza. Murakoze cyane. Icivugo c'uno mwaka n'amabi akorwa ku mbuga ngurukanabumenyi, ayo mabi nayo yoba ameze gute? Mbega arazwi mu gihugu cacu, yoba azwi nayahe mushaka kuvuga? Amabi akorerwa abakenyezi n'abakobwa hifashishijwe ubuhinga bwa none, imwe bita violence basée sur le genre faite aux femmes facilitée par la technologie, samabi mashasha nkuko abantu benshi bakunze kuvyibaza. Namabi asanzwe akorerwa abakenyezi n'abakobwa mu kibano, mu buzima bwabo bwa misi yose, bivanye no kumwe ikibano kibafata no kumwe ikibano cubatse. Ariko ayo mabi uno munsi yahavuye yimukira no kuri bwa buhinga bwa none abantu bakoresha mu guhanahana amakuru. No kuvuga rero samabi mashasha namabi, ahubwo uno munsi burya buhinga buza bufasha kuba menshi ugeranje nuko yarasanzwe yibonekeza abaho mu buzima bwa misi yose. Ni ukuvuga rero ayo mabi nico kintu cose cikibi gikorerwa umukenyezi canke umukobwa bifatiye ku meronderano yiwe rojare, kumwe bikunze kwitwa rojare muri rw'ifaransa. Ico kintu kigakorwa hifashishijwe ubwo buhinga bwa none bwo guhanahana amakuru canke ibinyamakuru vy'iwanyu biba biri muri buno buhinga nyene bwa none. Murakoze cyane. Amategeko y'u Burundi abivuga kwiki? Amategeko y'u Burundi arahana amwe muri ayo mabi menshi mbere yakunda kwibonekeza. Hari itegeko ryo mu mwaka w'2022 rijanye no gukinga hamwe no guhasha amabi akorerwa ku buhinga bwa none, ubuhinga ngurukana bumenyi. Iryo rikaba rero rihana byinshi mu byo dukunze kubona ngaha vyibonekeza, nk'ibi byaba bifatiye ku masanamu abakobwa canke abakenyezi baba bifashe bakarungikira abandi bantu canke akabacorokwa ugasanga yagiye ku mugaragaro batabishaka. Ayo mabi rero yaba uyifashe yaba uyarungikiye uwundi yaba uyatunze muri telefone yiwe arahanwa n'iryo tegeko kandi bihano binini. Ahambere twoca tugira ko tunabivuga umuntu yifashe ajya amasanamu akayabika muri telefone yiwe, kuyifata gusa kuyabika muri telefone cyangwa kuyarungikira uwundi muntu bihanwa n'ingingo ya 45 y'iryo tegeko, bigahanishwa gupfungwa imyaka iri hagati y'5 na 10
canke kuriha ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'imiliyoni 5 n'imiliyoni 10. Urumva ko ari ibihano binini ya cane. Uwo n'umuntu aba yayifashe akayabika muri telefone yiwe canke akayahereza abandi, karungikira abandi ku mvo zitandukanye. Urya nawe ayaronse yaba uyahawe n'uwo wa mbere canke yayamufasha atabibonye canke ayakuye ahandi haba ku telefone y'abandi canke kuri buno buhinga nyene bwa none, uwo nawe acahanishwa gupfungwa, ahanwa n'ingingo ya 38 y'iryo tegeko nyene, agahanishwa gupfungwa hagati y'amezi 3 n'umwaka canke ku amande ihadabu riri hagati y'amafaranga 50,000 n'ibihumbi 100 by'amarundi. Urumva yuko uwayarungitse gusa uwayakwiragije ahanwa buhoro buhoro ugereranije n'uwayifashe. Ico nagira nce mbaza kubera iki none ari we muntu ariko aharahabwa ibihano bito gusumba umuvictime? Niko uno munsi iryo tegeko ryubatse, kandi iyo ngingo nyene ya 45 washaka iranatuma nabo amasanamu yabo yagiye ku karubanda badashobora kuja kwitwara, kuko urumva yuko agiye kwitwarira uwayakwiragije atabimusavye uruhusha, baca babanza kumufata ko ari we yayifashe, ko ari we yakoze ubwa mbere, kandi agaca hanwa igihano gisumba ico wagiye kwitwarira. Ni ingingo rero nkuko tugize iminsi tubiganira n'abandi bajejwe ivy'amategeko ngaha, irimwe agahaze kuko irabutuma abantu batoyifata, kuko atabonetse batayifashe ntazokwigera aboneka. Urumva bayikurikije ntibayifate ntazokwigera aboneka ngo akwiragizwe. Umva kuri urwo ruhande ni vyiza, mugabo ikaza gutuma n'uwayifashe kugira yabike, mugabo agasanga yamujanye habona atabishaka, nawe adashobora kwitwara kugira ngo bene kubikora bihanigwe, kubera acatinya yuko acahanwa n'iyo ngingo ya mbere. Aho rero abakenyezi n'amashirahamwe yabagwanira nkuko babishikiriza mu biganiro, barabona ko iyo ngingo irimwe agahaze ituma badashobora kwitwara, kandi bibababaje cane, bibatunturije umutima. Hariho amizero none yuko iyo ngingo izoba isubirwamo, umuntu atunganirizwe mu gihe yoba yahohotewe? Nta tegeko ribaho imyaka 100, ribaho imyaka yose. Oya, amategeko arahinduka igihe ababijejwe na mwebwe nyene mugiye murabivuga, bazoba babonye yuko bikenewe ko bayihindura, bazoza bayihindure, bashireho itegeko riza koko ryisunga amategeko mpuzamakungu yerekeye ico gisata, kuko arahari, hamaze gukorwa ibintu vyinshi, n'intumbero yamaze gutangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu y'ukungene ibihugu vyoshiraho amategeko agwanya neza ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme hifashishijwe ubuhinga bwa none. Muri iyi minsi turabona ibintu bya intelligence artificielle, aho umuntu ashobora gufata ifoto y'uwundi muntu akayishirako ifoto yiwawe bakabikora. Navyo ivyo mwoba mubihana gute mu Burundi? Bikorwa gute? Murafise ubuhinga bw'ingene mushobora gupima kugira mumenye n'umuntu yoba yasasagaje iyo foto? Ico uvuze bacita shallow fake, ukuntu ushobora gufata isanamu y'umuntu canke ireresi gatoya ugaca uyikoresha ibindi, ugafata nk'umutwe wiwe ugaca ugukurako, ugaca munsi ushaka uwundi mubiri ukawukoresha ari vyabi vy'ubusambanyi canke ibindi, canke ukafata ifoto y'umuntu ukayikoresha ukamufatanya n'iyindi y'uwundi muntu canke ireresi zabo, ugashuba ubakoresha n'ivyo vy'ubusambanyi ko baba bariko barabikora. Nivyo bita shallow fake. Ivyo navyo nyene birahanwa n'amategeko. Ucawumva yuko bica bifatana na bimwe twita kwiyitirira umuntu canke kwiyitirira umuntu wundi, usurpation d'identité. Ivyo navyo birahanwa n'ingingo ya 35, aho bihanishwa gufungwa hagati y'imyaka 2 n'5 canke kuri ihadabu riri hagati y'ibihumbi miliyoni 10 gushika kuri 20 z'amafaranga y'amarundi, iyo witiriye uwundi muntu kandi atariwe, canke ukamwitiranya n'uwundi kandi atariwe. Murakoze. Muba mufise ubuhinga none bwo kuyatandukanya bene ayo masanamu n'ayo umuntu aba yafashe directement n'ayo yandi umuntu afata ari amamontage? Murafise ubuhinga bwo kubitandukanya? Kubitandukanya washaka ntivyari bigoye, kuko ubu buhinga bwa none
burya nta kintu bukorera ko ngo ntikibubike. Ikica kigorana n'ukungene wewe uza kubitora aho cabubitse n'ukungene bimeze, kuko bica birasaba ko ukoresha ubwo buhinga nyene. Hariho ubuhinga bundi buza bugufasha kurondera ivyo vyemezo yuko ivyo bintu wabikoresheje ubuhinga kanaka vyagenze gute. Hariho amarogisiere ukoresha ugashobora kubona yuko amasanamu canke amareresi ari ay'ukuri canke atari ay'ukuri, ukaraba n'inkuru ziba zanditswe abagiye batukana, imvugo zo kujyanisha abantu, imvugo zihamagarira abantu gukora ivyaha. Hariho ubuhinga namwe bw'abamesha makuru mufise bwo kubihinyuza ko ari ivy'ukuri bukoreshejwe nyene ubuhinga bwa none bimwe bita fact check. Hariho ubuhinga amarogisiere ukoresha ukamenya uti inkuru niyo canke siyo, ukamenya uti isanamu niyo canke siyo, ukamenya uti ireresi niyo canke siyo, niyakozwe niyo bikoreye canke niyo ukuri. Mbere bacana kubwira ati ahubwo iyi yafashwe aha yari yerekeye ibi nibi. Ubwo buhinga rero burabaho uno munsi. Ico ntazi nuko inzego zijejwe amatohoza ngaha mu Burundi zoba zimaze kuba zibufise, ndiko mvuga ayo marogisiere bakaba baramaze kuyiga bayafise, barayabigishije baza banayakoresha, bafise n'ibikoresho vyo kuyakoresha. Mugabo birabaho, mu bindi bihugu birabaho, ubwo buhinga burahari. Burya nta buhinga bazana ntibace bazana n'ubuhinyanyura. Ubuhinga bwose bazanye baca bazana n'ubundi buhinga buhinyanyura. Gusa hari igihe ubuhinga bwa mbere bushikira abantu, ubu buhinyanyura bagaca babanza kureka kubukwiragiza kugira ngo wewe burakoreshwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Murakoze cyane. Mu mabanga ya misi yose ni gute mufasha kugira ngo aya maviolence areke kugwira, amaviolence bazisumbuye cyane, surtout aya maviolence numérique? Jewe ibi ndeko ndabivuga nk'umusesanguzi, umuhinga muri ico gisata. Intererano yiwanje rero jewe ni iyo kuza kubisigurira abantu kugira bumve ivyo ari byo, kuko ikintu ca mbere nuko abantu babanza bakumva ivyo ari byo, ko aya mabi benshi ntibanayazi, babona bibagwako, bakabona amasanamu yabo yakwiragijwe yagiye ku karubanda, bakabona hari umuntu ariko arabiyitirira akora ibi nibi na biriya, bagasanga ifoto zabo bari bazi ko bafuse, kumbe hari umuntu azifise kubera ko telefone yibwe canke yagiye kuyigurisha kuri bata, bagahinga bakayugurura bagashiramwo ubuhinga bwerekana ivyafunditse ugashobora kubibona. Ni ukuvuga abantu benshi babona bibagwako. Ikintu ca mbere no gutangura kubigisha uko kungene bigenda, ubwo buhinga kungene bumeze. Nivyo rero twe dukora nk'abasesanguzi, turagerageza tukarondera amakuru yose ajanye navyo, hanyuma abadukeneye bose kugira ngo tubibasigurira ukuntu bimeze tukabibasigurira. Niyo ntererano dukora ahanini. Hanyuma abo vyashikiye bifuza kwitura ubutungane canke inzego zitohoza, turababwira aho bo kwitura n'ingene bo bigenza, tukabafasha kugira ngo bitura izo nzego hama ziheze zibatunganiriza. Ushobora kuva kuri integrate bashaka kwitwara, yo kwitwara he, yo kwitura he, byogenda kugira agenda bibone. Nk'uwogira gute? Nk'uwoba byarashikiye, kuko twabonye yuko ayo mabi ashobora gukwega n'izindi ndwara. Hariho n'abashika aho bashaka kwiyahura, mugabo yazi ko hari ushobora kumufasha, yo kwitura he, yo kwitwara he. Ayo mabi yamaze kugushikira, uca witura inzego zijejwe gutohoza, ugenda ukitura igipolisi. Hariho mu gipolisi hajya muri komisariya nkuru ijejwe amatohoza, hariho igisata kijejwe gukurikirana ibi vyaha, service ya cybercriminality, rero gukurikirana ibi vyaha byose bikorwa hifashishijwe buno buhinga, gitwarwa mbere n'umukenyezi. Uca ugenda ukitura hajya hama gacakora amatohoza. Barafise ubuhinga n'ibikoresho ku buryo bashobora gukora amatohoza neza. Abo bantu baba bakoze ivyo bintu bagafatwa kandi bagaheza bakabihanirwa. Hariho n'ikindi gisata kijejwe ivy'agateka k'abana n'ibijanye n'imeronderano genre. Ni gisata c'igipolisi c'Inyamiramabi kiri ngaha nyene Bujumbura, naco nyene murashobora kucitura. Uwo bashikiwe n'ibi bintu ashobora kucitura kugira ngo gitohoze abo babikoze, bafatwe hanyuma bakorerwa amadosiye bashikiza ubutungane.
niba ataco mwokongerako nibaza ko tworangiza mugasezera bariko baratumviriza hama tukarangiza. Ico twokongerako nuko twosaba abo bantu bose bafise ayo masanamu y'ibiterasoni canke atari meza ko boyafuta bayafute abatarayifata bareke kuyifata, abamaze kuyifata nabo bayafute, kuko urumva yuko kuyifata gusa utaranayahera ikirundi muntu ukayagushira muri telefone yawe wumvise ibihano ko ari binini ya cyane. Rero abatarayifata boreka kuyifata, abamaze kuyifata bakayafuta kugira ntewe arabatera ingorane, kuko badashobora kumenya telefone yabo ngo no munsi zobiri ngaha. Telefone bashobora kubibaza yuko wabibitse neza mugu ugasanga barayikwivye, ugasanga irakorokeye ahantu, ugasanga barazibonye kandi wari uzi ko abantu batazokwigira bazibona, ugasanga kuko zimaze kuja habona uwazikoze arabihanirwa kandi urabona ni wahanwa cyane. Ego hanyuma rero turasaba abantu ko bokomeza baza bararondera ubumenyi bujanye na buno buhinga bwa none, ntibapfe kwigwamo gusa, bamenye uko ngene bikingira bakoresheje ubu buhinga nyene mwe bita parametrage, no gushiramwo amajambo atuma abantu batamenya ibintu vy'iwawe, le mot de passe, na zimwe za verification a plusieurs chiffres, bakaza babishiramo kugira bamenye ukuntu ubwo buhinga kungene bikingira abo nyene. Hanyuma rero uwo vyanse ivyo gukinga vyanse bikaruhira kuba, tumusaba guca yitura inzego zijejwe amatohoza kugira ngo zimutunganirize. Abazokenera umuco nabo turi ngaho kugira ngo tuze duheze tubahe umuco kuri bike tubiziko. Murakoze cyane. Murakoze namwe.